Mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Burundi, mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Holland. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cy'u Holland. Twongeye turabahaye kaze muri kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige inkomoko y'ububabare bw'amenyo. Alors, inkomoko y'ububabare bw'amenyo buva ku muti dukoresha mu kwibrosa amenyo. Alors, tukaba dufise des sortes y'imiti y'amenyo. Umuti wa mbere nukuvuga uba urimwo fluor, produit chimique yitwa fluor. Tugaca tugira n'ubundi muti biologique utarimo fluor. Alors, ububabare bw'amenyo buva kuri ano makorgate dukoresha arimo fluor. Fluor ni iki? Fluor ni produit chimique ijeje kwica amabakteri mu menyo yiwacu. Hama iyo fluor, iyo acide ya fluor igaca yica ibijigo by'amenyo yiwacu. Nukuvuga uko wowe ukoresha ino korgate irimo fluor, nuko wica ubucafu d'abord buri mu menyo. Icya kabiri ukica n'ibijigo by'amenyo bifata amenyo yiwawe, bikarinda bivamwo ibisebe. Hama hagaca habaho na riske yuko ugwara kansere yo mu menyo. Iyo rero iyo fluor yishe ibijigo by'iwawe bigacikamwo ibisebe, muri ico gihe baca bagukuramwo amenyo. Alors, uno muti biologique ni umuti usanzwe kera bakoresha mu Burundi. Nkuno ni ukozwe muri aloe vera. Urumva ni camwa biologique kera bakoresha mu kwiyugumura amenyo. Nta kintu na kimwe kirimo ngaha cica amenyo yiwawe, nta kintu na kimwe gigutera kansere muri uno muti biologique. Turabasaba mwese ugwaruka gwe mu Burundi, abakuze, abategesi n'abandi bose kuza mukoresha uno muti biologique abakera bakoresha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kwiyoza amenyo. Ntuzofugwaya amenyo, kandi nta nubwo bazofa bagukuye amenyo mu gihe ukoresha umuti biologique. Ni nayo mpamvu uno muti uwusanga gusa mu magasin cyangwa amabutike agurisha ibintu biologique. Rero twagusaba ukoreshe uno muti wanditse ko free fluor, nukuvuga nta fluor nimwe irimo kumvo yo kwiproteja kutongoka amenyo cyangwa kutagira kansere yo mu menyo. Rero murakoze mwebwe mukurikiranye iki kiganiro, tukaba tunabamenyesheje kandi yuko uyu muti w'amenyo twari dusanzwe dukoresha utugwaza amenyo kumvo yuko wica ibijigo by'amenyo yiwacu. Muze mutira attention ku bana biwacu bakiri bato, nituze tubagwaza amenyo nino miti. Umuzungu ntavyo yatubwiye, ariko abarundi mu bushakashatsi bwacu twatoyemo yuko acide bakoresha bashira no muri yo fluor ari mbi mu mubiri wiwacu. Urumva yuko yica amenyo yiwacu. Murakoze cyane, muze mwitondere iyi miti dukoresha. Benshi barafise ububabare bw'amenyo, benshi baramaze gukugwamo amenyo kubera izi za korgate dukoresha zirimo fluor. Ugiye kugura uzurabe yuko uyu muti utanditswe ko fluor, ariko fluor, iyo atome ya fluor irakomeye cyane, irica ubuzima bwacu mu biciye mu kanwa. Murakoze cyane. Hari na benshi babigwariramo za angine ibiki ntibamenye ido nido naho bivana. Ni kubera iyi atome, iyi acide iri muri ngaha indani ya korgate dusanzwe dukoresha yitwa fluor, iri très dangereux mu buzima bw'iwacu. Murakoze cyane, tukaba tubifurije umunsi mwiza wa dimanche. Imana nibahezagire. Tunabasaba mufyonde subscribe toujours kuri chaîne ya Seguin kugira ido nido muze murakurikirana ubu bwenge Imana yaduhaye twiyemeje kubusangiza. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. Murakoze.